Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu baziyongereka amagara meza n'amafaranga. Omudisha nyuma twasuye gutembera. Barundi kazi mudukurikirana muri mu Burundi, mu burere butandukanye mu Burundi, muri Afrika, hakurya y'umugabane wa Afrika n'ahandi henshi. No munsi twaje kubatembereza muri gwa rugendo shure aho turahura ubumenyi ibi n'ibindi. Turi muri commune Vyanda, intara Bururi, umusozi Kagoma, neza na neza agacimbiri ni Kinyamvyeyi, haruguru yaho y'uruzi, hepfo yanje hari uruzi bita Akagezi, bavuze ko bitwa Akagezi, Kinyangezi. Okay, Kinyangezi. So twazananye na David kubakurikirana Agaciro Media, muramuzi, ariko ararima igiterwa catanguranye n'ibiterwa bingahe byaje ari bitatu. Byaje mu Burundi bizanywe n'Abadagi, kucagiye Abadagi bari badukolonije, bazanye icayi na cafe, ikawa hamwe n'igiterwa cy'ikibonobono. Ikibonobono kica kiragenda. Uyu munsi habonetse umujene agaruka kuvyura ico kintu. Donc ari kabikora gute? Nivyo yaje kurondera amatongo yo kirimamwo kandi manini bagenzi. Nivyo tugira tuyage. David tuguramutse cyane. Ego amaro cyane, ndaramukije ubwa mbere bariko baradukurikirana, nongera nshimira bwana Omudishangement, Agaciro Media, Imana ibahezagire. Okay. Ndakunda kubabwira ati Imana ibahezagire kuri adufasha gushikiriza ivyimviro byacu kure, kandi turabona ko bitera bigenda neza cyane. Okay. Ariko kandi turashima Imana niyo iduhamagara yo kuba turiko turakora ibi byose. Ego turi muri commune Vyanda, intara ya Bururi. Nabivuze mu ntangamarara, twafashe urugendo ko nanjye twazananye tuvi Bujumbura kugira dushike ngaha. Nyizina urugendo rwari rugamije iki? Okay, murakoze cyane. Nizera yuko ku Gaciro Media David baranzi, ndababwira umugambi w'ikibonobono cyo kimwe n'umugambi wa microfinance agricole kibonobono. Hanyuma rero kugira tuba tuko turabivuga abantu baradukurikirana, hanyuma kandi bamaze kumva yuko hariho iciyumviro dufise cyo gufata uburimye mu minwe, tugashiraho company irima canke ishira hamwe rishobora gufata uburimye mu minwe rikarima neza, na cyane cyane ribanje kurondera amatongo yose ari mu Burundi atariko ararimwa, kumbure bene yo bayafise ariko batariko barayakoresha, badafise uburyo bwo kuyarima kugira ngo ayo matongo atange umwimbu kugira ngo abarundi dufungure, abarundi duhage. Rero kiya cimviro ca kurima ikibonobono, barumvise ko twace twifatanya na microfinance agricole, donc microfinance izoshigikira abarimyi. Ariko kandi muri kibonobono oyo twifuza yuko amatongo yose afise beneyo ariko batariko barayarima ko boyadushikiriza, tukagira imyumvikano, tukumvikana, hanyuma bikunda tukaza tukahakorera ivyigwa, aho tuzobona hameze neza tuharime ikibonobono, mu gihe arico twobona kihabereye, aho tuzobona tworima n'ibindi ivyo kurya nk'ibiraya, ibigori n'ibindi, tukaca tubishiraho. Hano rero twaje uno munsi ni bamwe mu basanzwe bafise aka gasozi kose wabonye twagenzuye, twazungurutse hariya hose, gushika hariya hose, kurenga hariya, urana ko ari ahantu hanini hicaye uko. Rero bakavuga ati ntitwobica. Beneho batubwiye ko ari hegitari zishika 100. Beneho batubwiye ko hari hegitari zishika 100. Kumbure tuzozana abize ivyo gupima, uziko nkunda kuvuga ko nkeneye incabwenge kugira ngo tuhapime neza, twumvikane ntudukore ibintu kuca amaso. Hanyuma rero umva beneho nibo batuzanye, rero beneho nibo batuzanye, kandi waje ari umuryango bose niho bariko baratwereka kugira ngo tuharabe ubwa mbere, hanyuma duheze tugirane ibiganiro. Tuba twizeye yuko ejo microfinance niyo bariko barashiramwo imitahe ku bwinshi, imaze kubaho bikazohurirana n'amatongo twamaze
kuyashira ku rutonde hazoba hasigaye rero ho ca duhamagara abahinga mu vy'uburimyi no mu vyo kwandika amaproje no mu vyo gupima ivu n'ibindi no kuca twangaja canke duha akazi abarundi benshi cane ahashoboka bazana isuka adashoboka bazana isuka canke ahashoboka tuzane za mashine navuga hanyuma urana nk'aha hantu ni hanini wabonye ko hose hakikujwe n'inzuzi hanyuma hari ahantu hajya hari agasozi twifuza yuko rero tuzoca tugira wa mugambi wo gukwega amazi kugira ngo iyi si ingana gutya niyicare ukunyene kandi mukweza amazi bivuze ko n'umuci murima ego dushaka kurima mu gice kimwe tugomba yuko nifuza yuko uburundi twobuhindura isi ndimwa isi ndimwa ahashoboka hose dukora uburyo bwose bushoboka twobishobora hanyuma tuharime ego rero uru rugendo nabonye ku rundi ruhande ngira nguciye mu ijambo uyu musozi wonyine twazungurutse ndabona n'indi hakurya yose ishobora kubigaragara yego eske bavuze ko ngaha ari hegitari 100 muri capable yo kuzirima iyo capacity murayifise okay twebwe jewe ndi David jewe ni nazanye ciyumviro nawe uranshigikira umfasha kugishikana kure kandi baza yuko iyo utabona yuko ibi bintu bibereye mu Burundi kugira ngo duhage ntibari gufata umwanya wawe nguze ngaha nukuri rero abo nobwira n'abarundi ko ndumwe nanje muhashize umutahe ego kandi ubu turi kumwe ariko uturi kumwe kubera ko wabonye kumbure ivyo bintu bikenewe nico gituma rero jewe bariko baradukurikirana hari abamaze kuzana uburyo hari n'abandi batarabuzana hari n'abandi kumbure bavyumvise mugabo sinzi gushika ibico biyumvira jewe ico nsaba abarundi bose umuntu wese yipfuza yuko ari mu gihugu atari mu gihugu mugabo akaba yoryoherwa no kumva mu Burundi atakibazo cyo gufungura kigihari ko yogira uruhara kazana umutahe ababishoboye barahari baruzuye tugashira muri microfinance hanyuma izozana inyungu mugabo kandi tugwize n'umwimbo kubera yuko nagumye mvugana n'abantu bari hanze barambwira ati ahubwo mu Burundi twaracerewe ino muri bino bihugu turimwo abarimyi ni bateye imbere ariko kandi si babarimyi bisuka ino harima amakampuni ni kuvuga ama entreprise rero je nashatse yuko kibonobono oyo yoba kumbure imwe mu entreprise mu Burundi ndazi hari abandi babikora barimo umuceri barimo ikawa barimo ivoka narababonye rero twebwe nivyo turarima kiya kibonobono kugira kiduhe agafaranga mva makungu ariko kandi rya microfinance nayo yaje kugira ngo izoherekeze abarimyi rero nayo hariho imirima tuzorima nka company ariko kandi n'ubundi muntu nkuko wewe ushobora kuvuga toya jewe hegitari zanje 10 zibiri zitatu sindazibaha ahubwo jewe ni mu mpamahera ubu rero nawe tuzomuha kugira ngo gusa intego nyamukuru ivyo kurya mu Burundi bikwiriye biboneke tubanze turye hama ibisagutse ko rero twiyumvire rero kubihingura twiyumvire kubihingura hama rero tumaze kubihingura ibyo byo kubihingura bizoca biha akazi abantu hanyuma kandi hajye ubushobora kuvuga ati rego ntawe bakeneye ingorane mu gihugu mugabo mpora numva ngo nka Amerika canke n'ahandi ngo barafise ngo ivyo borya ngo nabwo bohagarika ngo kurima ngo hohera ngo nk'imyaka cyangwa hashobora no gutera ikiza gituma abantu baje mu nzu urana nkaguma mu rugo corona muri kijya gihe ibigega bikaba vyuzuye ata stress ego rero niyo ntego dufise ndasaba urabona urugendo twagize ni rurerure nk'ubu ndabona tuza gushika mu ijoro gose cyane ariko ibi byose tubikora mu ntumbero kugira ngo tubone ejo Uburundi buteye imbere tubone umurundi ahaze umurundi aguwe neza rero twebwe turi ngaha nk'ibikoresho canke nk'intumwa kumbura Imana yaradutoye idukoreshe muri ibi we gukoreshe muri ivyo nanje nkoreshe muri ibi hanyuma aboshigikira ikiciyumviro tujane bigirira akamaro n'abandi bose bari nyuma babana baja ku mashure baje kwiga bafunguye kugira ngo n'ivyigwa babimenye hama nabo bagaruke gukora neza canke kubandanya ivyo twatanguye gukora babikore neza canke barushirize
cane gose. Nabonye David ndakunda kwibaza ntibigenda gute nivyo abarundi benshi bakunda kwidoga ko bakenye none ni gute je nidoga ubukene Okay. nawe kidoga ubukene n'ujye kidoga ubukene tugasanga twese turiko twidoga ubukene kandi dushize hamwe utudusorosoro nyene cyo dukora kugwa runini nico kibazo kura muri ubwo bukene twese. Urakoze cyane nico kibazo rero kandi ndagushimire kuba warabonye ivyo ahubwo rero dukwiye ni bya bindi bavuga ngo changement de mentalité. Okay. Ni gute ushobora kubona ko uboshwe urufunguruzo ruri hajya sivyo ni ukore uburyo bwose ufasi ufumukoresha amaguru nimba amaboko atohabya ufumukoresha ukwegesha manobasi ukwege rujya rufunguruzo hamuruduze mugabo uwibohore rero ni nk'ivyo ivyo bintu rero byose byadutandukanije kwigiza kure ico kintu cyose cadushize muri ubwo bucakara muri ako kasho canke muri iryo bohero twiga ingene dusohoka ubu nibwo dushize ingufu hamwe rega none ntubona nk'ubu kubwo twashize hamwe jewe nivyo nagize iciyumviro ko nawe waje gutuma abandi batashitse hano gishika kure nutaje aze ukimenya. Okay. Aha rero ntihabuze ubundi nawe yaterereye uburyo nk'ubu nagomba ndakubwire hari umuntu ari hanze sivyo yavuze ati okay David mwebwe ni nka company ni murondera igitoro mugabo jewe imodoka ibashikanayo n'ivyo mufungura mu nzira nzobitanga kandi yarabikoze umva rero hoboneka nk'abandi 5 10 20 bashavuga ati okay turabonye vy'ukuri ico cimviro nico reka tugishigikire rega barabishoboye ome urazi ko mpora mbona hari ibintu biri muri vyo nyene navyo nyene bitangaje navyimviriye mwijoro je mpora mbona nk'umuntu ugasanga agwaye nka cancer akacaja kuri ivyo bimenyesha makuru vyanyu akavuga ngo ni mumfashe nje kuvugwa banyandikiye kuja kuvurirwa mu Buhindi je mpora akavuga amahera menshi anarenze twebwe yadukeneye aruwo nibuka twaramucishije kwa Ciro Media yego nubwo vyarangiye yitavye Imana mugabo yarakene ibihumbi 25 by'amadolari byabonetse mu ndwi zibiri ni miliyoni amajana 2 z'abarundi bari ngaha bacishije ku marimikashi kuri banke gutyo okay nakuvuga baranyarukije cha wibaza rero urumva baranyarukije rero ikijya kintu ariko twebwe tumaze iminsi turavuga kumbere ngira barindire tugware sivyo abantu bagware kwashi n'abazoshiduka avuga ati tubatabare hajya bijya indwara tugwara nyinshi hajya ziva ku gufungura nabi gufungura nabi kenshi biragenda ugasanga ivyunyunyu kicarabuze ugasanga hari yabigiye kwica ikindi kintu ugasanga umuntu agize indwara runaka nk'iki kibazo rero uwo mutima ndazi ko abarundi bawufise wo gufasha jewe ndasavye nibaze n'ubundi batabare badufashe iyi misozi iyi urabona ingene hangana ahantu hose twagiye kumva Burundi ni bunini wabibonye Burundi ni bunini ahubwo nibaza ko abantu n'imico bya nayo nyine yatandukanye hari uburere udasanga abantu bari magose nk'akarere turimwo n'akarere kabamwe abantu biga gose kurima bucu usanga atari kirenga mugabo nibaza yuko buryo ubumenyi ngira ngo burafashanya uwashoboye ikintu agashobora kijya dushize hamwe cyo dukora binini benshi mbere nk'abantu bari ngaha wabonye nk'iriya misozi hariya batubwiye ati bajya bibereye hanze rero nibahaduhe mbere binakunda nimba baragiye hanze Imana ikabaheza ngira bibuke yuko ku Gatumba ngaha hariho abandi bavyeyi basigayeyo urana nkuriya muntu hariya aje ntubona ko biteye ikigongo dutegeza kugira ico dukoze kugira ngo nimba je mbi Bujumbura nk'ubu jaje ndagira impuhwe mbona umuntu akora tora dukwi hari yaraba nk'ari ahantu hari rero abari hariya bumve ko hari abavyeyi basize ku Gatumba aho bavukiye bakeneye ubufasha bwabo nibazana n'amatongo nka company tuvugane twumvikana amategeko twohuriza ko tuvyandike hanyuma n'uburyo ababufise rero bacu babuzana tuvyandi bavuga tubugirigiri bugira babiri cyo dushira hamwe hano hantu duca tuharima kugira ngo basigaye ngaha turonke ivyo turya kandi nabo nyene bazobironka mu inyungu twebwe ni business nta vyagusa yego donc David nimba natahuye neza ko mwaje mukaraba izi hegitari 100 yego kandi ni imisozi irakikuje yego mugiye muri motive ti ntaco buza tutarima
Ego. ko dukeneye ubuzima. Mm. None uyu munsi ku bantu bariko baradukurikira mwama muri ko muravuga ngo nibaza n'imitahe wogenda udusobanuriye kugira ngo twe turangiza mbere n'ikiganiro baza n'imitahe iyo mitahe imeze gute muyakira gute be abantu bazoguka gute. Urakoze cyane nk'ubu ikintu ca mbere kiri imbere gose ni gishoboye nko gukora ibi ni gushira imitahe muri microfinance agricole kibonobono maka hariya ni umutahe ni 250 umutahe umwe abashoboye ndiko ndabona abantu ashobora kuzana imitahe irenga hafi 230 ari umwe ababishoboye n'abandi babishoboye biriko baradukurikira batari bwabikore n'ikiringo twihaye kiriko kirahera nibayazana. Mwavuze ko ari gushika ryari? Twavuze ko ari gushika itarike 5 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 turegereje nico gituma natanguye iki gikorwa cyo kugendera abafise amatongo. Uno munsi turi ngahi Bururi ku wa gatanu zuba turi Muyinga kumbure mugabo imuyinga no mu Cankuzo nzoba ngiye kugira ngo ndabereke ikibonobono aho kigeze. Donc imirima twarimye naje nzoba ngiye kubiraba ndaba abakozi tuvugane ndabe vy'ukuri uburyo twamye dutanga by'amafoto birabesha nongere nshikeho mugabo nabene gutanga uburyo bari dufatanije bari hanze tubereke vy'ukuri ko uburyo bwabo barungika atari bukora ni nk'ibi rero nifuza yuko nka microfinance rero itanguye tube twamaze kumenya ahantu hose hari amatongo ahashoboka hose tuzoce vuga ati okay ibururi turabona uburyo turabufise dutangure nk'ubu ejo ibusoni hari uwundi yatwemereye hegitari 10 hari ni Gashoho ari watwemereye hegitari 5 niba ziyongereye kuri zijana n'abandi bose basigaye inyuma nibaze hanyuma kumbere zoca turabaho tudodora rero urumva ayo mahera bayashizemwo akaza akafinansa buno burimi hariho inyungu bitega bayacishije muri microfinance ni nyungu bazunguka aba kandi n'ubu burimye tuzoba tukoze ega nizoba tubikoze kugira ngo duce tubijya nisifashanye oya tuzoca tubishira ku isoko ngo dushaka yuko urana hajya tuwe tumaruba ngo ifaranga ngo ry'u Burundi ngo ryataye agaciro ngo bikyoya none turega tutsimbuye nikena ry'umwimbu bisaba yuko umwimbu tugira kandi nitwebwe nyene abarundi ibyo bava twibaza ko abafaransa bazoza kubidukorera oya bakazoza tukabareka bakaza zoshasura tubakira insengero. Okay ngira ngo sinzi ko ari kindi two worenza ko ego je baza yuko abonye kino gikorwa twazindutse dukora karibu muzane imitahe yanyu wagwaruka vuba tuca tugira appel d'offre tubahamagarire kuzana amadosiye yanyu microfinance imaze kubaho ariko twarababwiye yuko abafise amahigwe ari abasanzwe bafisemo imitahe ubwa mbere bimo yizane 150 hama mufatanye n'abandi benshi bari hirya no hino n'iki kintu c'uburimyi tugikore singahi Bururi gusa nditeguye kugenda ahantu hose hashoboka rero karibu abashaka kutwakura kuri iyo nimero tubereke ingene mushiramo imitahe canke mushike kuri biro ni hahandi nyene abatarwaho n'ikiganiro ni hepfo ya Kotebu hafi y'isoko hafi ya OK Bazaar ku nyubako ya Retraco uca winjira muri biro y'102 tuba turi hajya turabakira umurengera bashobora no gutora iyi nimero bagaheza bakabavugisha ego bamvugishe hanyuma abari Muyinga bagende turabarangira aho ibiro biri bagende batange tuca tubaha cyemezo cyuko ubaye umunyamutahe tugaca tugushira muri logiciel yacu gushika ubu mbere turashima Imana abanyamitahe bacu baca babona ikintu cyose ingere kiriko kiragenda mu telefone yabo tumaze kubinjizamo batanze umwitongo yego twaragize logiciel de gestion idufasha gukurikirana bino bintu site web niyo yatevye gato twavyemeye kubera uko uwayikoze yaciye guma agira ibibazo aragwara yongera arabura tuca turamuha umwanya ariko yarayikoze dusigaje gusa kwandikamwo ibi nk'ibi tuba twajino tugaca tubishirako tukavyerekana ego murakoze ndashimiye abarundi bamaze kudushigikira Imana ibahezagire n'abandi bose bashobora kudushigikira bino vyimviro byacu bikaja mu ngiro Imana ibahezagire nawe wo mu changement Imana iguhezagire cyane 2025 tubone
mariage yawe nziza cyane. Okay, nuko nari ndabashimiye cyane mwe mwafasha kanya mudukurikirana. Ndabashimire nivyo ariko ugenda babwiza ukuri abarundi dukunze guhuzwa n'imisi mikuru, inkino n'ibirori. Uyu muco nawo tureme twige guhuzwa n'iterambere, twige guhuzwa n'ukuntu twoshiramo dutaye duto tuja gutera imbere. Amana babwira David nama niko ndarangira abarundi nti nyabone hengaka karyoye hengaka hani wojimira bakangurira akaduga kwera inkaza Vraiment nukuri uraruha ariko Imana izo umunsi hazoza imisi. Okay, nuko turashimiye cyane musangize video abandi tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha. Mwari kumwe na Omdi Changement. Bye bye.